Nicholas Cheka wahoze ari maneko wa CIA ubu yitezweho kuba ambasaderi udasanzwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Ni mu ntoki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze izina rya Nicholas Cheka nk'umukandida wo kuzibera ambasaderi mushya mu Rwanda. Perezida wa Amerika Donald Trump yashyikirije iryo zina Sena ku itariki ya 21 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Ariko mbere yuko atangira inshingano, Cheka agomba kubanza kwemezwa na Sena ya Amerika. Naramuka yemejwe azasimbura Eric wari ambasaderi wa Amerika mu Rwanda kugeza mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2026 wamaze imyaka hafi 3 ahagarariye igihugu cye mu Rwanda. Ariko se Nicholas Cheka ni muntu ki? Nicholas Cheka ni umudiplomate w'umunyamerika ufite ubunararibonye mu by'umutekano ndetse no mu by'ububanyi mpuzamahanga. Mbere yo kujya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yamaze imyaka irenga 10 akorera ikigo cya Amerika cy'ubutasi bwo mu mahanga CIA hagati y'umwaka wa 2014 na 2025. Muri icyo gihe yakurikiranye ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwo hagati no mu karere k'ihembe rya Afurika. Yanakoze mu biro by'ushinzwe umubano hagati ya CIA n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Mu bihe bya vuba bishize hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, Nicholas Cheka yari umukuru w'ibiro bishinzwe Afurika byo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Yanabaye umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'akanama k'umutekano w'igihugu ku butegetsi bwa Trump. Akazi yakoreye CIA muri Afghanistan kamuhesheje umudari w'ishimwe muri 2021 ndetse n'igihembo gitangwa n'umukuru wa CIA yahawe muri 2022 kubw'isesengura rye ry'amakuru y'ubutasi. Nicholas Cheka yize amateka na siyansi ya politike muri kaminuza ya Wisconsin n'amasomo y'umutekano muri kaminuza ya Georgetown, zombi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Rwanda yiteze kuba ku rwego rusumbye ububasha ambasaderi usanzwe, aho biteganyijwe ko azaba ari intumwa yihariye ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.